Bakunzi ba televiziyo Heritage nawe mukunzi w'ikiganiro c'ishengero ndakuramutse nongeye ndaguhe kaze mu kiganiro c'uno munsi. Ikiganiro c'ishengero ni ikiganiro kituyagira ivyerekeye ubuzima bw'ishengero ariko kandi ikanadufasha kwishura ku bibazo bitandukanye vyerekeye ishengero abantu benshi bagenda bibaza ariko ntibaronkere inyishu vyoroshe. Tumaze iminsi turiko turakora ku kiganiro kitubwira ivyerekeye kahise k'ishengero. N'uyu munsi tugomba kubandanya ikiganiro ca kabiri dukora kuri kahise k'ishengero. Ikintu gihambaye gose mu buzima bw'ishengero. Umutumire turi kumwe ni wa wundi nagomba ndamuhe kaze kugira ngo yidondore abariko baradukurikirana. Kaze mutumire. Urakoze cyane. Nitwa NITUNGA Cyrille. Ndanezerewe kongera gutumirwa muri kino kiganiro. Ni Pasteur nkaba nongera nkaba umwigisha w'ivyigandoramana. Yego. Mwakoze gose kwitaba buno butumire bwacu. Murakoze cyane namwe kuba mwasubiye kuntumira. Pasteur Cyrille niwe agiye gushishikara kudufasha gutahura ivyerekeye kahise k'ishengero, twiyumvira ishengero kuva mu gihe c'intumwa kugera mu gihe c'inagurwa ry'ishengero, ico bamwe bita ngo reforme. Tuza gushimikira uyu munsi mu kiganiro ca kabiri tuvuga ivyerekeye n'ivyizegwa vyaranga abizera ba mbere, tunavuge n'ivyizegwa vyari bihari ico gihe vyagwanya ukwizera kw'intumwa n'ibindi bibazo bitandukanye zo gushikara kuganira kugira ngo tugire umuco ukwiye kuri kahise k'ishengero. Ndagomba mutumire wacu ntatevye mudufashe gutahura mbega vyo kuri nibihe vyizegwa intumwa zashimikirako mu kwigisha kwabo, bariko barigisha nibiki mu vy'ukuri bashimikirako mu kwigisha kwabo. Urakoze cyane. Ubwa mbere twibuke ko intumwa bari abayuda, rero bari abantu bazi Bibiliya, isezerano rya kera, ibitabo vya Mose, ibitabo bidonga ndakahise hamwe n'ibitabo bivuga kuvugishwa nabijya vy'ivyese vya mazaburi n'ibindi. Rero bari babizi ivyo, rero barabishimikira ko ariko barigisha mugabo cyane cyane ikintu bigisha, ikintu bagaraho cyane ni urupfu rwa Yesu nukuzuka kwiwe. Ico bagishitseko baragitebako cyane kubera nico cari giteye amakenga gose, kubera Yesu yarahejeje guciga urubanza rw'ugupfa nk'inkozi y'ikibi. Rero guhaguruka gasura kumuvuga ngo ni Mesiya n'umwami wabuzanye amatati. Turabona mu vyahozwe n'intumwa ko turasoma Stefano ivyo bigaragaza gose ariko aravuga isezerano rya kera, avuga ingene Mesiya ariko yavuzwe, yerekana ko kandi Mesiya ariwe yanaje, ariwe yanapfuye, ariwe kandi yategezwa no kuzuka, amushingira intahe gose. Nibaza ko basoma isezerano rya kera ariko amaso yabo ahanze kuri Kristo Yesu. Urumva barasoma isezerano rya kera bakaritahura, babona ngene ryerekeza kuri Yesu. Yaba Petero aragenda bimworoheye mu gusubira mu vyagezwe, akavuga ngene Imana yari yarasezeranye kwizobahagurukiriza umuvugishwa asa na Mose umuzomumve, agaca Petero yerekana ko uwo yari yarahanuwe ari we Yesu. Rero intumwa zose uriko raraba muri ya gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, ubutumwa bwose bahaguruka bavuga, ubona berekana ingene ivyari vyarahanuwe, vyari vyaravuzwe vyerekeza kuri Kristo. Rero bashingira intahe Kristo ko ari we mukiza wo kwizegwa kandi ko ari we yapfuye kazuka. Bashingira intahe ko Yesu Kristo ari we mukiza wacu, ari we yapfuye akazuka kandi ko ari we mwana w'Imana. Ivyo barabishimiraho gose mu kwigisha kwabo. Ariko igihe cabo tuvuga nyene ca kahise k'ishengero, mu ico gihe cabo mbega hariho izindi nyigisho zishobora kuba zahakana iyo nyigisho ya Kristo yahawe izo ntumwa, nyamba zari zihari zavuga zozo ibiki mu vy'ukuri. Turumva ko izo ntumwa zozo zitomoye, ivyo bavuga zari bitomoye. Mbega nta zinyigisho zari zihari ico gihe canke zavuga ibiki mu vy'ukuri? Muri iki gihe c'intumwa
inyigisho hanini yasa niyiganje inyigisho hanini kwiragwanya ivuga butumwa ry'intumwa ni inyigisho bita judaisme ubuyuda abayuda kubera batabarize ko Yesu ari we Mesiya baguma bagaruka ku migenzo yabo yavuga iki rero nyigisho imigenzo yabo nivyo barubahiriza bijya vyagezo vya Mose mugabo bakanayigisha bijanye no kukebwa bakanigisha bijanye no kubahiriza imisi y'Isabato ibintu bijanye no gufungura haba hari imigenzo y'urutonde rujanye n'inyifato z'abayuda ngene bakwiye ukaraba imbere gufungura ngene mu kwinjira mu rusengero bakwiye ukaraba imigenzo nyene ubona y'abayuda gusa ivyo rero barabishimikira ko cyane ko abantu bategerezwa kubigumamwo aha rero turiko turaraba Paulo ngene avyitegereza arabona ngene abantu bariko barabivanga no kwizera Yesu naho nyene nagomba ko mutubwira itandukaniro nyene ryo nyigisho n'ingene yagongana niyo nyigisho y'intumwa ego urumva usomye mu gitabo c'ivyakozwe n'umwa 15 ubona Paulo yagiye kubwira ubutumwa abanyamahanga barizera hanyuma intumwa n'abandi bantu bacumiye ku migenzo y'abayuda zica zibaza ziti none abo bantu bizeye abanyamahanga turabemera ngo bamwe muri twebwe hanyuma intumwa bamwe baravuga ati ntitubemerera batabanje gukebwa batabanje gukurikiza imigenzo y'abayuda hanyuma mugabo tubona muri kiya gitabo cy'akazi 15 intumwa zica zifata ingingo zimaze guharira ziravuga ziti burya rero kwemera umuntu mu muryango w'abakristo urufatiro ntabanduka nuguko aba yarize Yesu umwami n'umukiza hanyuma baca barasubira bamera nk'abasubiramo bya byagezwe 10 kwirinda gusenga ibigwamana kwirinda ubwicanyi kwirinda ubusambanyi rero ubona hanini ari ukwizera Yesu basubira kugarukana bo inyigisho none mu by'ukuri hari aho yahushanira n'inyigisho yo kwizera Yesu Kristo gusa bo bavuga bati uwizeye Yesu yogira iki nimwizere Yesu mwizere imigenzo canke yo bavuga bati tuvyizere vyose oyayo bobo Yesu we ntibamwizera bavuga bati nimugumane vya vyagezwe vya Mose byo kwizera Imana imwe tukurikiza urutonde rw'ivyagezwe hanyuma bakavuga ko Mesiya ataraza kujya yaje atariwe kubera mwibuke bamwita umuhumvi ego rero ku muyuda nawe yizeye none we yayifata gute vyaramworohera ko ava muri iyo migenzo akizera Yesu bisa akizera mudakizeye we yifata gute yaciye iyo migenzo canke yavuga ati ndizera Yesu mugana y'imigenzo ndagumana nayo ku muyuda yizeye neza iyo migenzo naho yagomba kayigumana ntiyayiha agaciro ngo bimutere guhakana canke kwinuba utareko arayikurikiza yaraha akarimbi iyo migenzo kamenya ati ni migenzo y'umuryango wacu ntaco ndayikora ko nta ngorane mugabo ibijanye no kwemerwa n'Imana ibijanye no gusindanishirizwa no kwezwa byasaba ko abantu babitumbereza kuri Yesu ari naho Paulo ariko arandikira bigaratiye 3 abwira ati bagaratiye bijuje ninde yabaroze muriko murafatanya imigenzo hamwe no kwizera Yesu kwizera Yesu kuza ubwa mbere hanyuma iyo migenzo bari bahamagara kuyikurikiza mugabo nk'abayuda mugabo badahamagariwe guca bayigira urufatiro gukurikira Imana mwakoze cyane yandi majambo ni ubwo uwemerwa n'Imana ntiyemerwa n'Imana kubera yizeye Yesu akacabongera ko n'imigenzo kwizera Yesu gusa birahagije umuntu yemerwe n'Imana yego cyane yego nakoze gose mwatubwiye iyo nyigisho yari hari ya ikiyuda oba hariho izindi mwatubwira bon iyindi ubona mu bayuda isa niyo yari hari uriko rasoma mu bikorosayi urayibonayo aho abantu bayita gnosticisme abantu bavuga bati hariho ugwishirwa kudasanzwe baronse hanyuma bakigira bimhemu gose hanyuma umubiri bakabona ko umubiri ari uw'ikinyavyaha bakigendera mu vyaha mugabo bakavuga bati ko twebwe dusenga tukavugana n'abamarayika ko twebwe dusenga tukavugana na mpemu ivyo biratubumvye aho rero iyo nyigisho nyene yateye ingorane kuko bamenga
aba Kristo canke aba Imana yemera n'abantu bageze ku rundi rugezo bw'ubwenge bw'igitangaza bageze ku rundi rugezo kuko vugana n'Imana canke bageze ku rundi rugezo vugana n'amarayika ivyo mu bikorosaye biriyo yego ivyo vyazana ingaruka izihe ku bantu bizera Yesu bizera ubutumwa bwiza byo kuri nyigisho y'intumwa urumva kimwe nuko ubuzima ntibabaho ubuzima buhindutse amaze kuvuga ko umubiri atakamaro baragendera mu busambanyi baragendera mu busuma bariba baragendera mu karenganya mugabo bo bakishimira ubwo bwenge n'ivyo bintu bite vy'imheo yego bo bavuga yuko ngira babaho ubuzima budasanzwe burengeye bataho ubuzima bw'abakristo basanzwe batabaho ubuzima bwa kwisi yego nibaza ko icyo kintu gikomeye gose kubera iyo umuntu yumvira ko umutima wari wacunguye gusa umubiri yataco unezwe na kimwe acabaho akora ivyaha ko yishakiye yego mbega turavye muri kahise nyene k'ishengero tuko turavuga aha kuva ku ishengero ry'intumwa no kubanana kugera ku nawo kw'ishengero cyane mu kinjana ca kabiri turabona ko habayeho isubira nyuma mu Kristo abakristo barasubira inyuma byukuri ni mudufashe gutahura nibiki muravye muri kahise k'ishengero vyatumye abizera abakristo basubira inyuma muri ico gihe mu byukuri muri ico gihe uburongozi bwari butanguye gutangura kwitunganya mugabo ni nkaho abantu bari batanguye kuvangirwa bakagomba kuja mu burongozi babanje gutanga amafaranga niki rero mu burongozi akanovera kuja mu burongozi kugira ngo witangire intama akanovera kuja mu burongozi kugira ngo ukorera Imana kare gatanguye kugabanuka hanyuma ikindi nuko mu burongo turetse uburongozi inyigisho zari zitanguye kuvangirwa inyigisho cyane turabona inyigisho y'ikinyoma y'uwitwa Arius ahanini aterekana inyigisho ihakana ubumana bwa Yesu ko Yesu atari Imana 100% niyo byaratumye ishengero rihungabana batanguye kwicamo imigwi batakiri kucize wa kimwe hanyuma ikindi cahungabanije ishengero ni bijanye no kwititaho abakene naco nyene abantu barabonye ko omenga abantu bariko baritaho abakire gusa abakene bariko barasuzugurwa ntibariko baragira ikibanza gikwiye mu ishengero yego hanyuma muri ico bijanye n'inyigisho zitameze neza iyi n'inyigisho yabavangiye n'inyigisho ijanye nico bita syncretisme abantu bavuye mu gipagani barazana imigenzo yabo y'igipagani bakayivangatiranya n'ubu Kristo ntakaroro ngaha mu rundi muntu yovuga umuntu agasenga kongera karaguza rero naco navyo nyene vyarateye ubu Kristo gutituka mbe tuko turavuga uburongozi avuze cerekeye uburongozi abantu abandira kuja mu burongozi babiguze batanze biturire n'ibindi aha barongozi tuvuga n'abarongozi abahe niza ntumwa canke nababanye n'intumwa nabahe mu vyukuri abarongozi higiye twe turavuga abarongozi cyane ni nyuma y'iki gihe cabo twisa abavyeyi bishengero yego aba père de l'Eglise ni nyuma y'ibikinjana ni nyuma y'ikinjana ca gatanu aho Constante yamaze kwinjira agakorana n'ishengero hanyuma ishengero rikivanga n'ivya politike hanyuma abantu bagasha batangura kubona menga kuba umusenyeri birafise akandi izindi nyungu za politike uraja mu manama ya politike urahabwa agaciro n'igihugu ivyo rero byarahungabanije ishengero gose abarongozi basigaye barondera icubahiro bakoresha ububasha bafise mu kugira nabi abantu naha barondera kujahoba hatatanze biturire ugasanga wa mutima w'ubwungere uriko uratakara naza ko arahafatira nyene wanagomba ko abakene batitwararikwa ni muri iki gihe nyene kijya kinjana ca kabiri wavuze ahanini izi nyigisho zo kutatahura kumwe Yesu wariwe
ko ari Imana nizo hanini zamenye umutwe abarongozi b'ishengero ego hanyuma n'abantu bagomba kuzana ko ivyo bahishuriwe ivyo banditse vyogira agaciro co kimwe n'ijambo ry'Imana ego ibi vyerekeye uburongozi biza kuza inyuma ya Constante ego niho haboneka uburongozi bw'ishengero bunwanye gose n'uburongozi bw'igihugu aho abarongozi b'ishengero bafata babona yuko ari abantu nabo bafite icubahiro ego naha aho ishengero abarongozi ishengero bamaze kwegerana cyane n'abarongozi b'igihugu nakubwiye bitaba baja mu manama amanama karongorwa n'abakuru ba politiki akaba aribo bafata n'ingingo ego muri ico gihe uburongozi bwarinjiriye cyane uburongozi bw'ishengero haravugwa ikanguro ryabaye mu 1959 muri monasteri y'Iklan aho abantu bagiye hamwe kandi mu vy'ukuri abantu barakanguka gose barakanguka sinzi ryo kanguro muri kahise ico ryo baryaraza ryazanye ibiki mu vy'ukuri n'igihe cari kihari mu burongozi mu kibano n'iki ryahinduye mu vy'ukuri nk'uko twavyumvise hamaze kuba iryo vangwa canke kwivanga hagati y'ishengero uburongozi bw'ishengero n'uburenganzira bw'igihugu hariho abantu bubaha Imana hageze igihe bumva ntibabumbwe n'ubuzima bw'ishengero ntibabumbwe n'ingene ibintu biko birakoreka bashaka kugenda mu bibanza byo kwiherera ama monasteri hanyuma baragenda bariherera batangura gusenga batangura kurimbura ijambo ry'Imana naha rero hagiye haba ikanguro aho abantu bagiye bagarukana akanovera k'ijambo ry'Imana bariko baravuga rero ikanguro ryabaye mu mwaka w'1959 mugabo ico gihe umuntu agiye muri ivyo bibanza byo kwiherera yaba afashe ingingo y'ukureka ubutunzi bavuga ko afashe indahiro y'ubukene hanyuma iyi ndahiro yaba yinjiyemwo yahavuye iba urufatiro rw'izizegwa vya katolika ni indahiro y'kutarongora celiba hanyuma n'indi ndahiro y'ukumvira nukuvuga umuntu aje mu buzima bwa wenyene yubaha Imana hanyuma ibinezere by'ubuzima abireke hanyuma yongere yumvira Imana rero havuye haboneka ingingo yuko hataba kurongora kimwe mu cari cinyegeje inyuma y'ivyo niki nukubera abasenyeri baca bagomba ko basubirirwa n'abana babo bavuga bati rero ntihagire urongora bave yumvira yuko hageze basubirirwa hava hashira umwana wiwe hanyuma ikindi nuko muri ivyo bihe byo kuba mu ivyo bibanza vyo kwiherera ayo monasteri nibibanza biyumviramo cyane barashobora kugwanya biturire barashobora kwiyumvira no kubaka amashuri ni muri ivyo bibanza biyumviriyemo kubaka amashuri amakaminuza ni muri ivyo bibanza yahavuye avukiramwo yego hari ikintu gikomeye muri kahise bavuga yuko muri ikanguro nyene habayeho biyamiriza gose gutanga ibiturire kugira ngo umuntu aje mu burongozi ego baragomba vy'ukuri ko ishengero rivako umugayo wose canke ibijanye no guhana icaha urumva hariho igihe icaha cahanwa cane ugata umuntu agiye mu busambanyi agizente uyo nta kibanza afise mu kuguma aza kumeza y'umwami mugabo harabaye igihe umwe mu basenyere asa n'uwuguruye akajyango aravuga ati oyaye ishengero ni nk'ubwato bwa Noa harazamwe ibikoko bizera n'ibitazira mugabo mu nyuma ni muri ya monasteri bagiye hamwe basubira kwiyumvira neza ingene ubuzima bw'ishengero bwongera kurangwa nukwezwa yego cyane aho icyaha bagicira urubanza bakivugako yego cyane kandi bakanifuza yuko abarongozi b'ishengero umurongozi w'ishengero akwiye kwitwararika ishengero nyene abizera ngirango byarifatiye kuri ku kuntu intwaro abarongozi b'igihugu n'abarongozi b'ishengero
byamaze kuja hamwe kunwana. Ego kandi urumva abantu barabona ngene ishengero uburongozi buteye buhahamira ivyubahiro buteye buhahamira ubutunzi babona ko atari ibintu byo kuguma bashikiye. Ego mu by'ukuri uravye ko ishengero ingene yariko rirabaho muri ibi binjana vya mbere nibiki vyerekana ko ibintu byari bikwiye guhinduka mu by'ukuri. Ibintu bitatu nyamukuru abaserangozi bakahise bavuga kandi natwe uyu munsi tubona igituma byari bikwiye ko haza ihinduka ari nabyo byahavuye bizotsa bitwinjiza mu kiganiro tuzobandanya kijanye n'inagurwa. Urumva uburongozi bwari bwatewe, abarongozi ntibari bacitayeho kurera intama no kusigura ivyanditse nkuko bikwiye, mugabo wamenga hari izindi nyungu bariko bararondera, ubutunzi, kwitaho abi wabo n'ibindi. Rero uburongozi bwari bukwiye inagurwa, inyigisho zari zikwiye inagurwa kubera inyigisho nazo nyene zari zatangiye kuvangirwa, aho cyane cyane bigenda kuboneka mu binjana bya 12 na 3 aho abantu basaba gukora ibikorwa byinshi ivyo guterera kubaka insengero kugira ngo bemerwe n'Imana. Hanyuma mugabo kandi nko twabivuze ishengero ryari yamaze kwirengagiza abakene mu kibano. Rero ivyo byose ishengero ryari bikwiye ko rinagurwa rikamenya ko rihamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza no gushikira abakene no kubitaho. Urakoze gose. Hari hakenewe ihinduka kubera abarongozi bari basubiye inyuma. Ego inyigisho zarimwo ibinyoma, ariko kandi ishengero ryari ryahemukiye abakene bitari bitwararika gose. Mukunzi kiganiro c'ishengero birashoboka yuko ariho ucugurura televiziyo, ndakumenyeshe ko turi mu kiganiro c'ishengero aho turiko turavuga kahise k'ishengero dufatiye ahanini ku bijanye n'ivyizegwa vyariho ico gihe, intumwa ivyo bigisha, ariko kandi n'izindi nyigisho zari zihari ico gihe, ariko tunaraba n'ingene abizera ba mbere bifashe bakagendera mu bwizigirwa, ariko tunaraba n'ingene habaye isubira nyuma. Umutumire turi kumwe ni Pasteur Cyrille. Nagomba turiko turagana ku musozo, twabonye ko hariho inyigisho zizimiza zari zihari zagwanya inyigisho z'intumwa. Mbega turavye ino iwacu inyigisho zigwanya inyigisho ya Kristo yahawe intumwa ziriho uyu munsi, nyamba ziriho naho abizera bukuri uyu munsi bahari bokora iki? Urakoze. Byukuri n'uyu munsi inyigisho zizimiza zirahari. Inyigisho yose iza idaha agaciro Yesu Kristo, idaha agaciro igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, mugabo ikazana ibindi. Iyo nyigisho ni nyinshi zimiza. Nk'akarorero nk'uko abayuda baguma bashimikira ku migenzo, hariho inyigisho ishobora kuza igashimikira ku mugenzo w'abarundi, umugenzo w'abarundi usanzwe, mugabo ugasanga ntirikwira kwegera abantu ku guhinduka, ntirikwira kwegera abantu ku rukundo, ntirikwira kwegera abantu ku buzima bwejejwe, mugabo igumye yigarukira gusa ku mugenzo. Iyo nyigisho ibimeze nk'iy'abayuda, ni inyigisho iriko irasamaza abantu, aho guhanga amaso Yesu yabambwe, Yesu yazutse, bagatera bashize amaso kuri izo nyigisho, kuri iyo migenzo. Hanyuma ikindi ni mu gihe no yirani ya gnosticisme, ni mu gihe abantu bogomba kwiha cyane ibijanye n'ivy'imhemu, hanyuma ukavuga bati twebwe turabimhemu, twebwe turere ku ibintu byinshi, twebwe ukabona hariho ibintu bindi bariko baravuga bitari muri Bibiliya, bariko bararongorwa n'umuvugishwa, mugabo ntibariko bararongorwa n'ijambo ry'Imana. Muri ico gihe naho nyene ni inyigisho zimiza. Hanyuma ikindi no kwica ca syncretisme, ni mu gihe abantu usanga bigumira mu buzima bwabo bwa kera, bukuraguza bukuroga, mugabo batonda mu misa,
basoma bibiri ugasanga baracahana amashano rero ubona ari ubuzima budahindutse mugabo ahanini bushimikiye ku nyigisho y'ikinyoma umuntu abagendana muri we yibaza ko ubukristo ari ikintu cyo gufatanya n'ibindi bintu mugabo ubukristo ntibuvangwa yego Kristo ntibuvangwa ni ngombwa umuntu avuge Kristo none byo kurabizera bo kuri bokora iki inyamizo nyigisho tuzibona hano iwacu zihari bokora iki jambo ry'Imana muri Tito 2 kuva kuri 11 gushika kuri 14 niyo havuga ico ubuntu bw'Imana bwatugiriye canke ica kiza kazana ubuntu bw'Imana butuma abantu bakira gakiza hanyuma bakabaho ubuzima bwejejwe ubuzima bwubaha Imana rero uyu munsi kintu gikwiye nuko abantu bakwizera Yesu hanyuma bagaca batangura kugendera ubuzima bwubaha Imana ubuzima bufite ishaka ry'ikuba vyiza ubuzima bushimikiye kuri Kristo budashimikiye ku bindi no kwita vya kabiri canke vya gatatu byo gukurikira Imana yego rero ahandi nico novuga umuntu ashimikiye kuri Kristo agashimira kuri ijambo ry'Imana rivuga ibisigaye azo baho ubuzima bwejeje mugabo igihe umuntu atazoha agaciro ijambo ry'Imana atazoha agaciro igikorwa Yesu yakoze cyo kuwampusa no kutuzukira uyo muntu azozimira azohitanwa n'umuyaga wari wose umuntu ndashimikira kuri Kristo umuntu adaha agaciro ijambo ry'Imana akironderera izindi nzira zo muhumuriza mengo yo kwisunga mu kubaho atari bibiliya ati uwo muntu arashobora kuzimira agahungabana gose kandi kwatubwira uti byukuri umuntu akwiye kubaho ubuzima bwejejwe bwa buzima buhimbara wa mwami yizera yizigira murakoze gose sinzi ko ari akajambo mwumva mwoshikiriza mbere yuko dusozera kino kiganiro mubwira abariko baradukurikirana kuri kino kiganiro twarimwo cakahise k'ishengero tuvuga ivyerekeye cyane cyane ivyizegwa bizima vy'intumwa ego kimwe nuko ikintu novuga dusozera nuko inyigisho z'ibinyoma zarambye no mu gihe ca Paulo ariko arasezera ishengero ryo muri Efeso ababwira ati burya ndagiye mugabo hazoza abantu bigisha ibinyoma bamwe mwazokaduka muri mwebwe rero kimwe novuga nuko abantu bakwiye kwiyubara bakaraba mbega ibintu ndiko ndigishwa no kuri kwijambo ry'Imana canke n'ibintu uyo murongozi yikuriye ahandi rero ko dufise amabibiliya yacu yanditswe mu Kirundi yanditswe mu Gifaransa mu Congereza abariko baradukurikirana bakaba bashobora gusoma ijambo ry'Imana nibarisuzume barabe ko izo bariko barakurikira ari kuri ijambo ry'Imana iyo ni impanuro ya mbere hanyuma mugabo kandi n'urugamba gukwamizako n'urugamba gukwamizako aho umuntu asuzuma ivyanditswe vyera hanyuma akongera akabisigura kugira ngo ntihagire uwuza kumwononera yego ndagushimire Pasteur Cyrille kubona witavye kino kiganiro kugira ngo mudufashe gutahura ivyerekeye kahise k'ishengero nanje ndabashimiye cyane kubona mwantumiye muri kiganiro ndagushimire nawe mugenzi wari kwadukurikirana muri kino kiganiro turiko turagira urukurikirane rw'ibiganiro tuvuga ivyerekeye kahise k'ishengero kuva mu gihe c'intumwa gushika mu gihe c'inagurwa ndabatumirire mu kiganiro kizokurikirana aho tuzovuga kahise k'ishengero nyene mugabo dushimikira ku kuvuga ishengero kuva mu gihe cyo kunagurwa gushika mu gihe c'ishengero uno munsi mwari kumwe na Oswald Shimirimana ubuntu bw'Imana ubaye namwe mwese amen.